Muri Amerika y'Epfo hari uruzi runini cyane. Uruzi rurerure rufise uburebure bwa kilometero 6,400. Uru ni uruzi rutangaje ruca mu bihugu bitatu bitandukanye ari vyo Peru, Colombia, Brazil, mbere rugafasha n'ubuzima bw'ibihugu birenga ndwi biri hafi yago. Uru ruzi ruca rwisesa mu nyanja ya Atlantique. Ariko kandi ikintu gitangaje kurenza ivyo byose ni iki: uru ruzi gonyene rutwara hafi 20% vy'amazi meza yose yo kw'isi. Ni kuvuga amazi yose atembuye ateranirije hamwe, uru ruzi rufise 20% vy'ayo mazi yose. Ibi ushobora kumva kumengana ikintu gisanzwe, ariko uvyiyumviye neza amazi yose atemba ari kw'isi ni menshi cyane. Uruzi rumwe rukaca rutwara 20% vy'ayo mazi yose. Iki ni gitangaza kandi gikomeye cyane. Kandi uru ni uruzi ruri hagati mw'ishamba rinini cyane rigaragara kw'isi, kandi rikaba ari ishamba riteye ubwoba cyane, ishamba rya Amazone. Iri shamba ryonyine ubwaryo rifise kilometero kare zirenga miliyoni 6.7. Ibaze, iri niryo shamba rinini cyane ku buryo uburayi bwose bushobora kuryinjiramwo ukuyemwo igihugu c'Uburusiya. Iri niryo shamba ribise uruzi rw'igitangaza ariko uruzi Amazone rwitirirwa iryo shamba nyene. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane si ubunini bw'uru ruzi, ahubwo ikibazo gikomeye n'amabanga menshi cyane gushika n'uno musi na siyanse itarashobora kumenya, kubera ko Amazone ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane kw'isi gushika kuri uno mwanya. Abantu benshi bagerageza kwinjira muri rino shamba gukora ubushakashatsi, abenshi muri bo bazimirirayo. Abatazimiriyeyo nabo bakagaruka bavuga ko babonye ibintu bitangaje cyane, mbere bimwe muri vyo bitagira n'insiguro. Uno musi muri kino kiganiro gihambaye cyane tugiye kwinjira mu mabanga ndwi ateye ubwoba kandi atangaje cyane y'uruzi rwa Amazone. Ntitugiye kuvuga kuri rino shamba ritangaje rya Amazone, ahubwo tugiye kwinjira muri runo ruzi rugaragara muri rino shamba. Uru ni rumwe mu nzuzi abantu benshi badakunda kuvuga ko, ariko kandi rukaba ari uruzi ruhishe amabanga menshi cyane ikiremwa muntu kitarashobora kumenya. Tugiye kurabira hamwe ibintu siyanse n'ubushakashatsi budatahura neza, ariko kandi bigaragara kuri runo ruzi. Ibi ni ibintu kamere yaremye mu buryo budasanzwe kandi butangaje cyane, kandi ibi bintu vyatumye Amazone iba uruzi rumwe mu nzuzi zigaragara nk'inzuzi z'urupfu. Niba ushaka kuvumbura no kumenya vyinshi, gumana nanje muri ino video kugeza ku musozo, kuko singiye kukubwira amabanga asanzwe, ahubwo ngiye kukubwira ibintu siyanse ubwayo itarashobora gutahura neza kuri runo ruzi rwa Amazone. Aha ni kuri Orea Info. Niba rugambero hanyuze kandi subscribe kugira ngo uhore ubona ivyiza n'ibikomeye bica kuri runo rubuga rwacu. Ikaze cyane muri kino kiganiro. Iyo umuntu abonye uruzi Amazone bwa mbere ntacya yemera neza ko ari uruzi rusanzwe, kubera ko hari ibice vyago bifise ubwaguke burenza kilometero 40. Kilometero 40 ni nkaho uba uri hagati mu nyanja. Iyi ni nkaho ari nyanja nto iri hagati mw'ishamba rya Amazone. Ariko kandi igitangaza kirenze cyane kurenza ibi ni iki: buri segonda uruzi Amazone rurekura toni zirenga 200,000 z'amazi mu nyanja ya Atlantique. Ibaze, iki nico gitangaza cya mbere kandi giteye ubwoba ku ruzi Amazone. Toni zirenga 200,000 z'amazi zinjirira rimwe mu musegonda umwe mu nyanja ya Atlantique. Sinzi ko ubwishi bw'amazi uru ruzi rurekura ku isegonda rimwe ubwumva neza. Ibi bisigura ko aya mazi uru ruzi rurekura ku isegonda rimwe urinze uyarekurira ku bihugu vy'u Burundi n'u Rwanda n'ibindi bihugu byose biri muri East Africa vyozimangana mu musegonda umwe. Ibi bisigura ko uru ruzi rufise imbaraga zikomeye cyane zo gufuta ibihugu vyinshi mu gihe rutaye inzira mu kanya gato. Iki nico gituma uru ari rumwe mu nzuzi ziteye ubwoba cyane zigaragara muri Amerika y'Amajepfo ndetse no kw'isi yose muri rusangi. Satelite zerekana ko uruzi Amazone rusa nk'umutsi munini cyane uri ku mubiri w'isi, kandi ugaragarira kure cyane rufatiwe ku birometero birenga 10,000 mu kirere. Kandi hagati muri aya mazi hari bice bimwe uhageze satelite idashobora kugaragaza sinyare, telefone zidafata amarezo, ndetse n'ubwato bunini cyane buzimirira mu gihu c'uru ruzi. Iki nico gituma abantu benshi bafata uru ruzi Amazone bakagwita Ocean Cache, no kuvuga ko ari inyanja yinyegeje indani mw'ishamba rya Amazone. Hari amashami y'uruzi Amazone afise amazi yirabura cyane. Uru ni nk'uruzi rwitwa Rio Negro rwinjira kuri uruzi nyene rwa Amazone. Iyo ugeze ku mazi y'uru ruzi rwa Rio Negro biba bigaragara nkaho ugeze mu masaha y'ijoro, kuko aya mazi y'uru ruzi yirabura cyane. Abantu benshi ba mbere bashitse kuri runo ruzi mu myaka ya kera bahora bibaza ko aya mazi yoba yuzuyemwo amaraso y'ibikoko vyapfiriyemwo, ariko kandi ukuri ko kuratandukanye. Aya mazi yirabura cyane kubera ko hari ibiti vyinshi vyaguye muri ano mazi bikaboreramwo amababi menshi yaboze, bigaca bikora icitwa acide naturelle. Ariko rero nubwo
bigaragara uko aya mazi ateye ubwoba cyane, kubera ko iyo ugeze kuri ano mazi canke uri mu bwato muri ano mazi ntushobora kubona hasi muri ano mazi. Aya mazi ntafise visibility nanto yotuma uraba hasi no ku kintu kiri ku metero imwe muri ano mazi, kandi aya mazi ashobora guhisha ikintu cyose kiyinjiyemwo mu kanya gato. Iki nico kintu ca kabiri giteye ubwoba cyane kuri runo ruzi rwa Amazone, kubera ko ano mazi ntagaragaza hasi muri yo, kandi ashobora guhisha ikintu cyose kiyinyegejemwo mu kanya gato. Nubwo shoba kikwegereye cyane ku metero imwe, kandi ari gikoko giteye ubwoba kandi cisha cyane, ntushobora kukibona. Iki nico gituma abahinga bakomeye cyane, abashakashatsi n'abakerarugendo batigera bemera kwinjira muri runo ruzi, kubera ko amabanga ruhishe ateye ubwoba cyane. Iki ni kimwe mu bintu abantu benshi badakunda kuvuga, giteye ubwoba cyane kandi kigaragara kuri runo ruzi rwa Amazone. Mw'ishamba rya Amazone hafi cyane y'inkengera z'uruzi ya Amazone hari uduce twinshi ikiremwa muntu kitemerewe kwinjiramwo, kandi n'abinjiramwo badashobora kugaruka habe na gato. Iyo uhageze GPS irazima burundu ikabura sinyare, kandi aho waciye ejo hari inzira, uno musi yugarutse kuhasha usanga huzuye amazi, inzira waciyemwo zitakigaragara. Abantu benshi bagizwe n'abashakashatsi, abarovyi n'abakerarugendo bagiye bazimirira muri ano mashamba hafi y'inkengera z'uruzi ya Amazone mu myaka myinshi yaheze. Bamwe muri bo ntibigeze baboneka habe na gato, ariko kandi ikintu giteye ubwoba cyane nuko hari abantu bamwe bagarutse bavuga ko bumvise amajwi adasanzwe. Aya majwi ngo hamwe hamwe asa n'amajwi y'abantu, ahandi agasa n'amajwi y'ibikoko bitangaje, ariko kandi bamwe bavuga ko aya ari amajwi y'ibisigo n'ibindi bintu bitangaje bitanazwe. Iyo ugeze neza hagati mu mazi y'uruzi rwa Amazone niho wumva neza yuko hari ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba kigaragara muri ano mazi. Iki nico kintu ca gatatu giteye ubwoba cyane kigaragara kuri runo ruzi rwa Amazone. Amazone si uruzi rusanzwe habe na gato. Iyi Amazone ifise ubushobozi buhambaye cyane bwo kurema ikirere cyayo cihariye. Ibiti vyayo bikwega amazi menshi bikayasohora mu kirere, bigakora ico abahinga bita evapotranspiration. Hanyuma hakavuka icitwa fleuve volant, no kuvuga cyavuka uruzi rumeze nk'uruguruka. Ibicu binini bica bitwara amazi menshi ku zindi mpande zitandukanye zose z'isi. Ariko rero iyo iyi system ihindutse, Amazone ishobora guteza ibihuhusi n'imiyaga myinshi, imvura ikomeye cyane n'imyuzure ihambaye cyane yica abantu benshi. Hari uduce tumwe twegereye iri shamba rya Amazone, aho utwo duce twatwawe n'amazi y'imvura, kubera iki kintu bidasanzwe gikorwa n'iri shamba cifashishije uruzi rwa Amazone. Kandi cyane mu gihe c'imvura uruzi rushobora kuduga kugeza kuri metero 15, ku buryo nubwo igiti cyo bagifise metero 15 mu ishamba rya Amazone kiburirwa irengero kikarohama. Iki ni kimwe mu bintu bitangaje cyane kandi biteye ubwoba bigaragara muri Amazone biterwa na runo ruzi rwa Amazone. Mu gace ka Manaus indani mu gihugu ca Brazil hari ikindi kintu abantu benshi babona nk'igitangaza c'isi kigaragara muri runo ruzi rwa Amazone. Aha hari inzuzi zibiri zihurira kuri runo ruzi rwa Amazone, ariko kandi zino nzuzi nubwo zihura ntizishobora kuvangana. Nubwo ziba zahuye amazi yazo aguma atandukanye nkuko ziba zahuye zitandukanye. Ku ruhande rumwe haba hari amazi y'umukara yirabura cyane, ku rundi ruhande haba hari amazi y'icondo. Aya mazi agenda kilometero zirenga 6 atigeze avangana habe na gato. Abagifise y'amabara abiri atandukanye kandi ari ku mpande zibiri zitandukanye. Aha ni nkaho hagati muri aya mazi haba hari ikintu kiyayoboye ariko kitagaragara. Iki ni kimwe mu bintu biteye ubwoba cyane kandi bitangaje uru ruzi rwa Amazone rushobora gukora. Ibi biterwa nuko aya mazi afise ubushuhe butandukanye, afise n'icitwa densité zitandukanye. Aya mazi ntashobora kuvangana habe na gato. Abantu benshi bavuga ko bisa n'isi zibiri zitandukanye ariko zigahurira mu kintu kimwe. Kuvyumva ushobora kumva vyoroshe, ariko ni kimwe mu bintu biteye ubwoba kandi bitangaje cyane bigaragara kuri runo ruzi rwa Amazone. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 abashakashatsi bakomeye cyane batangaje ko musi y'uruzi Amazone hari urundi ruzi runini cyane rutemba buhoro buhoro. Uru ruzi bagwise Hamza. Uru ruzi ruri kuja kuzimu bwa kilometero zirenga 4 uvuye aho amazi y'uruzi Amazone agera. Iyi ni nk'impwemu ya Amazone ariko kandi ikaba impwemu itagaragara. Iyi nkuru yatangaje isi yose nkuko nawe gutangaje muri kano kanya, kumva ko hari uruzi rugendera musi y'urundi kandi rukagenda buhoro buhoro. Ibi vyerekanye ko musi y'ivyo tubona hari ayandi mabanga menshi cyane yihishe, ahishwe n'abahinga n'abashakashatsi bakomeye cyane tutarashobora gusobanukirwa. Iki ni kindi kintu gitangaje cyane kandi giteye ubwoba kigaragara kuri runo ruzi rwa Amazone.
hari ibice vya Amazone aho izuba ridashika hasi. Ibi biterwa nuko inkingi z'ishamba n'amababi manini manini ndetse n'amashami akomeye cyane bifunga urumuri rwose bikarufungira hejuru. No ku masaha y'umutaga aho izuba riba ari ryinshi cyane haba hameze nko mwijoro hoho. Hagaragara amazi yirabura cyane acecetse kandi ahishe amabanga menshi cyane. Aha rero niho ubwoba nyabwo bwa Amazone butangurira kandi bugaragarira, kubera ko musi y'ano mazi hari ibiremwa biteye ubwoba cyane kandi bimwe muri byo abantu benshi ntibarabibona. Ibi ni ibiremwa bifise amenyo asa n'inzembe, ibindi bifise ubumara butangaje cyane, mbere ibindi bigashobora kwica ikiremwa icyo ari cyo cyose mu kanya gato. Ibi ni ibiremwa bitangaje tugiye kurabira hamwe mu gice cya kabiri ngiye kubakorera ubutaha. Niba wifuza kubona igice cya kabiri gikomeye cyane, andika muri komenti ijambo igice cya kabiri, kuko ivyo biremwa nivyo vyatumye abantu benshi batinya uruzi kurusha ahandi hantu hose habaho ku isi. Menya yuko Amazone si uruzi rusanzwe habe na gato. Iyi ni isi y'amabanga kandi amabanga ateye ubwoba cyane. Ariko kandi uko umuntu arushiriza kwegera Amazone niko arushiriza gutahura amabanga menshi cyane, kuko hari ibintu vyinshi bitangaje cyane ku isi bitarigera vyumvikana gushika n'uno munsi. Ariko kandi nimba wakunze ibikubiye muri ino video isangiza abandi. Kubifuza kwamamaza kuri zino video zacu mushobora kutwandikira kuri zino nimero mubona kuri screen canke iyi email tukabishura direct hama tugakorana akazi. Muhawe ikaze. Nano turangirije kino kiganiro cacu cy'uno munsi, duhure muri video y'ubutaha muri part 2.